Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga gisanzwe gishusho kw'intambwe y'udaheta TV. Amagara meza, kugubwa neza, kuranirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Nkuko mubibona, nkuko muvyumva kandi nkuko mumaze kubimenyera, ni jewe Janvier Manirambura nongeye kugaruka muri kino kiganiro yaga muganga kugira ngo tube turatera ryarenga, duterame tuganire ku nyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara kugira ngo bidufashe gushishikara kwitaho amagara yacu, tumenye ivyo dukwiye kwirinda n'ivyo dukwiye kwitwararika, tumenye ivyofasha umuntu kugira amagara meza, tumenye n'ivyobangamira amagara yacu mu buzima bwacu bwa misi yose, kandi murazi yuko ntibibuze birahari biruzuye. Mu kiganiro yaga muganga cacu cuno musi twagomba tuganire ku bijanye n'indwara yo gukena amaraso mu mubiri yitwa ngo ni anemia. Iyo anemia niyo twagomba tuganire, ariko mugabo kandi kubera yuko ivyovugwa kuri yo ari vyinshi muri bino biganiro, tuzoza tuburaba tuganire ku dupoint dukeya mu gace kamwe, mu gace kandi tuvugane ku bindi gutyo hanyuma uzoparvena kubikurikirana vyose bizoheza bimufashe. None rero uyu munsi twagomba turabire hamwe indangura kintu y'amaraso. Amaraso ni iki? Naho mu vy'ukuri dusanzwe tuzi twese ngo amaraso indangura kintu yayo ni iki? Kuko birafasha cane ukurikiranye neza ingene ayo majambo aba ameze, ukamenya ati rero asangwa bimeze gutya, vya bindi mpora nkora, vya bindi birashobora gutuma bihungabanya ingene amaraso akwiye kuba ameze mu buryo novuga ngo yaremwemwo. Hanyuma tujye turabira hamwe imigwi y'amaraso, mbega niyihe, ni ingahe, birakenewe n'ibikenewe, novuga ngo kumenya umugwi wawe w'amaraso. Rero murazi yuko amaraso ari kimwe mu bitembera bw'amazi mu mubiri, mu byo dufise bitembera bw'amazi mu mubiri wacu. Rero indangura kintu y'amaraso cyangwa se definition y'amaraso, nagerageje gukura mu Gifaransa ndashira mu Kirundi, vuga ngo amaraso ni igiseseka bw'amazi gitukura kandi kivuriranye, kigendagenda mu mitsi iri mu mubiri wacu wose. Amaraso rero adufitiye akamaro kanini mu kubaho kwacu kwa misi yose. Kubera iki? Mu maraso burya dukeneramwo, umubiri wacu uronkamwo oxygene, impemu za zindi umubiri ukeneye kugira ngo ukore neza. Kandi mu maraso harimwo amavitamine n'ivyunyunyu hamwe n'indema mubiri, ibihimba vyacu vy'umubiri bikeneye kugira ngo bishishikare kubaho neza. Rero ahantu hadashika amaraso bica vyumvikana yuko ya maraso ivyo yari gushikana ahantu kugira ngo bituma umuntu agira amagara meza ntibiheza ngo bigende neza. Niyo mpamvu rero urumva yuko amaraso afise akamaro kadasanzwe, kubera mu gutembera kwayo agenda ajanye n'ivyo umubiri wacu ukeneye kugira ngo ubeho neza, tugire amagara meza. Hanyuma rero muri kino kiganiro nkuko twabivuze, twavuze yuko turabira hamwe rero iki amaraso make mu mubiri, indwara ya anemia yo gukena amaraso mu mubiri. Amaraso rero umuntu yo kwiyumva ngo mbega amaraso none agizwe n'ibiki n'ibihe bikuru bigiza amaraso. Mu bisanzwe amaraso agizwe ahanini n'ivyitwa plasma. Iyo plasma nayo ikaba ingana n'ibice hafi 55%. Hanyuma kandi amaraso ikindi kintu kimwe mu biyagize ni amaglobule blanc. Ayo maglobule blanc nayo akaba angana hafi n'igice kimwe kwijana, kuvuga 1%. Hamwe rero kandi n'ivyo bita ngo ni amaglobule rouge. Ayo maglobule rouge nayo agacangana n'ibice 44%, gutyo ukaboronse ibice byose bigize amaraso ijana kwijana. Hanyuma rero kandi nimba amaraso bimeze gutyo, kandi nimba amaraso afitiye akamaro kose twavuze umubiri wacu atembera agiye ajanye vyankenegwa umubiri ukeneye kugira ngo ubeho, zandima mubiri y'ama vitamine bya vyunyunyu, bya bindi biri mu byo twafunguye n'ivyo twanyoye. No kuvuga yuko rero burya iki kintu ari nkenegwa mu mubiri wacu. Umuntu akwiye kumenya rero mbega ingwara yo gukena iki kintu citwa amaraso mu mubiri nayo imeze gute, yifashe gute, biba byagenze gute, no koliki kugira ngo nshishikare kubungabunga amaraso kugira ngo mbeho mfise amaraso akwiye, gutyo ngire amagara meza. Imbere yuko tuzoshika muri ivyo byose,
uko twabivuze mu ntangamarara birakenewe ko umuntu amenya mbega amaraso ari mu migwi ingahe, ari mu migwi yihe n'iyihe, yitwa gute na gute, kubera yuko nibaza yuko ubutabizi yo bimenya, ariko nibaza ko abatari bake mubizi ko umuntu ashobora kuba afite amaraso y'umugwi uyu canke uriya, ibintu nyene nk'ivyo. Kugira ngo rero hamenyekane umugwi w'amaraso umuntu afise, ntiharabwa uburebure bw'umuntu, ntiharabwa yuko ari mugufi, kugira ngo basha bamenya ngo uyu muntu ko ari mugufi afise umugwi w'amaraso uyu. Ntiharaba ubwoko bw'umuntu, ntiharabwa yuko ari umuhutu, ari umututsi, ari umuki, ntiharabwa yuko uwo muntu afise amafaranga canke adafise amafaranga, ntiharabwa ubworo canke ubutunzi canke ubukire bw'umuntu, ahubwo kugira ngo hamenyekane umugwi w'amaraso w'umuntu hakogwa ibipimo kwa muganga. Ibipimo vyo kwa muganga rero nivyo bikorwa kugira ngo hamenyekane umugwi w'amaraso umuntu afise. Aha rero bigomba guca umurongo kuri iri jambo rivuga yuko kwa muganga honyene ariho umuntu akeneye kumenya umugwi wiwe w'amaraso yoja. Murazi yuko iyo bishitse umuntu akagwara canke akagira isanganya rituma novuga ngo atakaza amaraso menshi, birakenerwa ko bamutera ayandi maraso. Kandi iyo yarasanzwe yaripimishije umugwi w'amaraso wiwe, biraheza bigafasha kandi bikoroha yuko bamutera amaraso atakindi kintu na kimwe kibanje gupima kirekire, gusuzumwa, mu gihe bisanzwe bizwi neza yuko uwo muntu afise umugwi w'amaraso uyu canke uriya. Kubw'iyo mpamvu rero ngo atawubazi ngo ni ryari umugwi w'amaraso jewe wanje uzokenerwa cane kugira ngo baramire amagara yanje. Aha rero duca tubwira ko nk'umujyi w'Igisagara tuvuga yuko ari vyiza kandi ari nkenerwa yuko umuntu yo kwipimisha akamenya umugwi wiwe w'amaraso. Hanyuma umugwi w'amaraso w'umuntu, umuntu agiye kwa muganga baheze bagapima ahanini ibintu bibiri bikuru bikuru. Ibyo bintu bibiri bikuru bikuru nabyo bapima antigene iri mu maraso y'uwo muntu, bagapima n'ivyo bita rhesus. Hanyuma gutyo bagashobora guca bamenya novuga ngo umugwi w'amaraso w'umuntu. Iyo rero hisunzwe ivyo bintu bibiri bikuru bikuru ari ivyo antigene hamwe na rhesus, kwa muganga ibipimo bagize canke se igipimo bagize gica giheza kikerekana umugwi w'amaraso umuntu afise. Iyo migwi y'amaraso nayo ishobora kuba imigwi novuga ngo ahanini ni imigwi novuga ngo umunani, novuga ngo idasa. Iyo migwi y'amaraso nayo umunani novuga ngo idasa ni iyihe? Nuko hashobora kubaho umugwi w'amaraso A iherekejwe n'akamenyetso ko guteranya, ibyo mu Gifaransa tuvuga ngo ni A positif. Hanyuma kandi hashobora kubaho umugwi wa kabiri w'amaraso ugizwe na A, urudome A ruherekejwe n'akamenyetso ko gukuramwo, no kuvuga A negatif. Hanyuma kandi hashobora kubaho umugwi w'amaraso witwa B iherekejwe n'akamenyetso ko guteranya, aho no kuvuga B positif. Kandi hashobora kubaho n'umugwi w'amaraso witwa B iherekejwe n'akamenyetso ko gukuramwo, ibyo mu Gifaransa tuvuga ngo ni B negatif. Hashobora kubaho kandi umugwi w'amaraso witwa AB iherekejwe n'akamenyetso ko guteranya, no kuvuga AB positif. Hashobora kuba kandi n'umugwi w'amaraso novuga ngo witwa AB iherekejwe n'akamenyetso ko gukuramwo, ibyo duca tuvuga yuko ari AB negatif. Imigwi ibiri ya nyuma iba ari umugwi O, amaraso ari mu mugwi O iherekejwe n'akamenyetso ko guteranya, ariyo duca tuvuga ngo ni O positif. Umugwi wa nyuma nawo ucuba umugwi O iherekejwe n'akamenyetso ko gukuramwo, ibyo duca tuvuga tuti ni O negatif. Rero iyo niyo migwi umunani duca dusanga ishobora kumenyekana bizananye muri ca gipimo twavuga gikorwa kwa muganga kirondera bya bintu bibiri bikuru vyitwa antigene hamwe na rhesus. Bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, ikiganiro cacu Yaga Muganga tuno munsi reka tukigarukirize ngaho, kuko umwanya n'amafaranga n'ubundi ikiganiro gitwaye amasaha 2 canke amasaha 3 ntibiheza ngo vyore kugikurikirana. Rero ubutaha tuzoshishikarira hano twari tugeze
turabire hamwe rero mbega urugero rw'amaraso rwogo mbega ruba rungana gute mu mubiri, canke umuntu ni ryari vyovugwa yuko afise amaraso make, afise amaraso ari munsi y'urugero rungana gute. Ibintu nyene nk'ivyo turabire hamwe rero mbega ni ibihe bimenyetso biranga iyi ndwara yo gukena amaraso mu mubiri. Ni ryari umuntu yibonye ko ivyo bimenyetso ashobora guca avuga ati iyo bija hose ibimenyetso narumvise yuko biranga umuntu afise ikibazo c'amaraso make mu mubiri, reka rero aho ngende kwa muganga nsuzumishe barabe neza yuko ibi bimenyetso nibonye ko vyoba mu vy'ukuri vyerekana yuko mfise ikibazo c'amaraso make mu mubiri, kubera ata amaraso akwiye mu mubiri nta buzima, nta magara meza. Nibaza ko mwamaze kuvyumva. Naha rero tugarukire tuzosha mu kiganiro yagamuganga c'ubutaha. Jewe Janvier Manirambona nagitunganije nkongera nkibashikiriza ndabike banuye, naho ubutaha mu kiganiro yagamuganga.